Inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yesu yabariye abatumwa biwe 12 ati, ndabatumye nk'intama mu mfyisi, muritegereze nk'inzoka, muce bugufi nk'inuma. Yamara mwame mwibanga abantu, kuko bazobakwegera mu mamanza, bakabakubitira mu masinagoga yabo. Bazobajana imbere y'abatware n'imbere y'abami muhogwa jewe. Muja kunyemera imbere yabo n'imbere y'abapagani. Yamara umunsi babakweze ntimwiganyire mwibaza ico muza kuvuga. Ico muza kuvuga muzoca mukironka ako kanya nyene, kuko atari mwebwe muzovuga, ari mutima wa so wanyu azobavugiramwo. Umuvandimwe azotanga mwene wabo ngo bamwice, umuvyeyi atange umwana, abana bagarariza abavyeyi babo babicishe. Muzokwankwa na benshi ari izina ryanje babahora, yamara utazotigana gushika apfe niwe azokira. Umunsi babatujije muri iki gisagara, murahungire mu kindi. Ndababariye n'ivy'ukuri, umwana w'umuntu azoshika mutarakwira ibisagara vy'Isirayeli. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bakristo bakunzi b'Imana, turiko turazirikana iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'amamuko, na cane cane aho tugeze kuri Yakobo. Twibuke mu gitabo c'Ihunguka ingene Imana yimenyesheje Musa, yamubwiye iti, ndi Imana ya Ibrahimu, Imana ya Izahake, n'Imana ya Yakobo. Twarazirikanye ivy'Imana yakoreye Ibrahimu, ivyo yakoreye Izahake, ubu tugeze ku vyo yakoreye Yakobo. Ni ukuvuga ko ari Imana igenda irimenyesha canke igenda irarangura ivyo yasezeraniye ba sokuru, kandi n'ubu na twebwe igenda iraduhishurira amabanga yayo iyo tuyiteze ugutwi, iyo tuyumvirije. Kuko Yakobo twumvise ageze ku ntambwe y'uruhoza rw'umutima wiwe, wari wasinzikajwe, wari wakomeretse, wari watuntujwe no kubona umwana we agenda amazima yongo, gutyo ntanahambe. None uno munsi tubona yuko Imana amubwiye ati, haguruka ugende mu Misiri. Ugende mu Misiri, Yozefu umuhungu wawe niwe azohwamika amaso yawe. Ucumva ko ari ijambo ry'uruhoza, ucumva ko ari ijambo rije rikiza umutima wa Yakobo wari watuntuye. Ibi rero bigaheza bikaturangira natwe igihe duteze ugutwi Imana, igihe tugamburutse iry'Imana ituyagira, niyidukura mu nzira y'umuzimiza, niyidukura mu nzira y'amagorwa, niyidukura mu ntuntu zitandukanye ducamo mu buzima bwa minsi yose, yaba ivyo twikwegera n'ivyo tutikwegera, kuko umuntu aca muri vyinshi, ritwerekeza kuruhoza mu mitima yacu. Iyo umuntu rero agamburukiye Imana, niho aronka uruhoza rw'umutima wiwe. Mugabe iyo umuntu ariko ararondera kwigwanako, akarondera kwigwanira, akarondera kwitabara wenyene no gukiza ubuzima bwiwe, aba ariko arongereza intuntu muri we, aba ariko arongereza mu rukurikirane rw'ubuzima bwiwe ingorane. Ariko ugamburukiye Imana, ngaha heza akavoma mu mahoro, nk'uko twavyumvise ko amahoro y'aberanda ava ku Mana. Turumvise ingene Yakobo agize ati, ubu rero umutima wanje uruzuye amahoro, sintinya no kwitahira, naho noshaka nkigira ico umutima wanje wari waririye wakironse. None rero bavukanyi, twame tuzirikana yuko mu Mana niho hari isoko ry'ubuhigwe nyabwo, isoko ry'umwuzurira kandi n'ubuzima bw'ukuri, ubuzima bwuzuye amahoro. Iri jambo ry'Imana naryo niryo ritubibamwo uwo mwizero utigera utetereza, mbere duheza tukanivuga muri iki gihe ca yubile y'imyaka 2025 ducunguwe. Iryo jambo ry'Imana rero niryo ribwirizwa kutugenza, niryo ribwirizwa kurema ubuzima muri twebwe.
ari naryo twumva yuko abatumwa barungitswe gusamiriza. Mbere Yezu akemera gufata n'ingingo yo kubarungika mu bintu umengo ntivyoroshe. Mugabo iciza ca Yezu duheza tukabona nuko atabahisha iyo bagiye. Ijambo babwiye riratungura umutima, rirakuramo umutima. Ibaze nk'ubu canke tuvyicapire mu bwenge, fata ubusho bw'impene, ubusho bw'intama nako umuntu yahuriye mu busho bw'ivyisi. Murabona ibice bikurikiye? Muravyicapira mukabibona? Nta kindi gice gikurikira atari urupfu n'amaraso aseseka. None ndabi ingene Yesu ababwiye ngo genda ndabarungitse nk'intama mu vyisi. Murumva ko bigoye? Muri make ndabarungitse gutantamugwa n'ivyisi, ndabarungitse kuribwa n'izo mvyisi. Kandi ibihe turiko tubivuga ku batumwa, hari igihe twibaza ngo nabo batowe bakatirwa hanyuma bakatumwa, tukabivuga ku basaseredoti n'abandi nka nabo. Iyi bambewe ni ivy'abakristu bose. Ushaka kuba icabona ca Kristo arungitswe mu bintu bitoroshe. Rero ikintu ca mbere gihimbaye duheza tukabona nukungene Yezu atubwiza ukuri. Anje yavugira ati nimugende nta na kimwe, ntaco ububasha bwose murabufise, ntaco muzoba. Iyi bambewe aratwereka neza ko kwemera kubicabona c'ubuzima bwiwe si coroshe. Mugabo ntabitubwira kugira ngo twumve ubwoba. Iyi bambewe abitubwira kugira ngo atwereke umwizera dufisemwo, atwereke ingene igikorwa duhamagariwe ari kininiya kandi gihambaye, mugabo kandi n'ingene natwebwe twizigiye. Abatumwa rero barubahutse, baremeye, baragenda kuko bari bamaze kumubona, bari bamaze kumwemera, bari bamaze kumushiramwo umwizero. Iri jambo ry'Imana rero tuyagira Imana, rikatuyagira n'ivyiza vyayo, rikatwereka no kugamburuka Imana no kugendera mu nzira Imana iducira, kuba abana b'Imana no kuba abatumwa bayo. Niryo jambo ry'Imana niryo ritwereka ivyamwa birimwo, niryo ritwereka ico bidushikanako, ubuzima, impembo, ndavyita impembo, inyishu iri mu kwemera uyo mukama. Naho rero uwumva iryo jambo ry'Imana aheza akagamburuka, kuko Imana imwereka ivyiza birengeye amagorwa ashobora kuronka. Mbere na Pawulo mwirandagira ati amakuba ducamwo ubu ararengeye kure n'iyo ivy'umwizero uturangira utwereka. Umugabo rero nubwo bigoye, hari inyifato zibiri Yezu atumiriye abatumwa kugira, kandi natwebwe aheza akadutumirira: kwihweza nk'inzoka, guca bugufi nk'inuma. Kwihweza nk'inzoka, guca bugufi nk'inuma. Uku kwihweza rero birafise ivyo vyotwigisha vyinshi. Kwihweza, umuntu araraba, akaraba ivyo mubangamira, akaraba ivyo mukiza, akaraba n'ivyo ahamagariwe, akaraba n'ivyo abwirizwa gukora, hanyuma agafata ingingo. Mugabo na cane cane ngaha jeco noshima gushimikako nukwihweza ingene Imana turi kumwe, nukwihweza ivyo bitangaza Imana ikora, nukwihweza ingene Imana tugendana tuba turi kumwe. Kenshi rero bikunda kutugora, biratunanira kwikura k'amaso yacu, tukaguma twihweza ibiduhanze, tukaguma twihweza ibituremereye, tukaguma twihweza ivyo tudashobora, tugaca dusha cobo canke tugaca duhereza mu maganya. Ico rero dutumye kwihweza nk'inzoka no kuraba impande zose, ntitugarukire kuri bimwe bigoye dutumwemwo na ya magara make yacu na bwa bworo bwacu, ariko duheze twihweze ico Imana ikora n'ububasha ikoresha, n'ingene iri kumwe natwe itatuvirira. Muce bugufi nk'inuma, muce bugufi nk'inuma. Guca bugufi nk'inuma nukwama twiteze muri ya magara make yacu intabaro y'Imana, ko byose ari Imana izo bidushikanako. Ahandi ntitaca bugufi tuzohava twiroha, tugende kurondera gukoresha ingufu n'ubwenge bwacu, ubushobozi bwacu,
turondere kwibera abakiza b'iwacu twebwe nyene bice biduta kuwa amazi canke n'ibyo twagira ngo turafise bihasigare. Ariko guca bugufi tukemera tugatwagwa n'umukama, tukayoborwa n'umukama, byose tukavyitega ku Mana, urukiza rwacu tukarurindira mu biganza by'Imana, tukagira tuti ntaco twokwishoboza tutari kumwe, aho niho tuzoba abantu bakomeye, niho bya bindi bitazotuvuna canke ngo biduhitane. Iyo ni inyifato ya mbere umukama adutumiriye. Ariko kandi iyo nyifato ijanye no guca bugufi nukwama tureka mutima mweranda canke nukwama twizigiye uyo mutima mweranda ko ari we azoheza akadutabara. Yesu ababwiye ijambo ry'ihumure, ababwira muri ibyo abatumyemwo biremeye bigoye kandi ibyo batwara n'ubuzima, kandi bigasaba inyifato ingene yama bashigikiye, ingene yama ari kumwe nabo. Aha rero bikadutuma kugira wa mutima wizigiye Imana, wa mutima wumviriza Imana. Ngarutse kuri Yakobo, Imana amubwiye ati Yakobo ntutinye kugenda mu Misiri, haguruka ugende mu Misiri. Iri jambo niryo natwebwe tumaze kumva yuko ubushobozi bwa Data ari mwijuru bwo buzotuyobora, niho duca duheza tugahaguruka rero, tugahaguruka tugenda guhwana n'umukama wacu Yesu Kristo, kugira ngo adushushanye nawe, atunywanishe nawe, adukize mu mutima, tubone amahoro, kuko niwe soko ry'amahoro yacu, niwe soko ry'amahoro y'abemera. Ariko kandi turahaguruka tukagenda tuja kuba ivyabona ahadutumye. Kandi rero uko guhaguruka tukagenda twizigiye ububasha bw'Imana bukomoka kuri mutima w'Imana tubamwo kandi atugenza, turamaze kubona abatari bake byashikanye ku ntsinzi no ku butwari budasanzwe. Uyu mweranda turiko turahimbaza Benedigito aratubera akarorero, ne turushirizeho kumwisunga no kumwambaza kugira ngo yama atubera mu ngoro kandi yame adufasha gushishikara urwo rugendo umukama duhamagarira. Benedigito mweranda, amen.